mukuza je nkumbona yananiye. Sawa re. Nagiye guteka. Sawa. Dale, come andando a fiova. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo vipi? Safi. Habari? Alhamdulillah. Dogi. Umeshapoa? Ndakomeye. None. Mfanye chambere ndishimye gose kuba ndaho. Hai namasireni mwaki. Binare. Adije. Wana shima rero no mose. Nimenanje kuri menanje. Nyina wiwe ntawari, se wiwe ntawari. Wow. Ariko rero no musi rero. Namasi mukugendera rapa. Oya, wowe ntubizi none ibyo wanje. Ndabizi n'ibikoroga. Tuvugana nawe. Nta problem. Rero na mafuta. Ora nta problem. Ariko Bafise ikibazo c'injugu. Iki Ndaguha. aya kandi njugu. Nomono mwiza tagasi nyaruka. Ni jeni. Mboga. Mboga ya hehe. Ala tagasi ya. Ndaona urambabarindira byose kwanda kuvyura. Ni biki bikuzanye? Kujamwa nifa amasaha. Ama adije ikingenza ngasiki. Urakize wowe nyene. Sawa. Misi yose. Sindonketero kubwawe. Sawa. Umanyembe. She, stop. Nturongitiro kubwawe. Hinge nubandanye hinge ndanurupapuro. Bikuru. Ntukarishe kuragike ndo. Urutiro je kubereje. Ya, adije. Igiwe. Noba ndi kumwe nawe. Subira inyuma. Ndaryohewe. Okay. Adije. Umenya yuko ko je nakubwiye yuko ko ndagusubira. Subira inyuma. I love me. So, adije ndagukunda. Okay. N'umutima wanje wose. Adije mbere umukobwa. Iyo ndakubona. Uri umukobwa mwiza, uri umukobwa wubaha Imana. Uri umukobwa sinzi ko nabikobwa. Abagano wakanyarukije sinakamenye. Yakobo, tubaha. Gasubiremwe gatubasi. Uraje kuri umugenzi. Mbe winda kubaje. Nisi nishinda kwiyama. Ivyo wawe sinovyandika. Kwari kudashaka kunyumva. Adije. Iyo abo urukundo rwari rufise umuti w'isumo. Nukuri umuti nonweye kubgawe. Ariko nasanze urukundo hata mpaka rufise. Adije. Ndi tayari gukora ikintu cyari cyo cyose kubgawe. Umutima wanje uratuntuye. Sawa. Nyemerera please. Uratuntuye. Biko chini ya miguu yako. We. Jewe. Adije ndakukunda. Akondo gafata mu moto. Ndakunda cyane Adije. Umbiza ndakwarisha. Nimisi myinshi nakwihanganiye kenshi uzumbwira ndagukunda. Barihanganye. Ndakwihoza nta narimwe ndakubwira nawe umbiza ndakwarisha. Urukundo ni nk'amazi aseseka ntibayore. Ayo undi. Shakubiyora ngo ndarohereje wewe. Ambize ngo namazi yamenazi. Mbubwo bwenge bw'umukobwa. Adije. Nta n'umunsi n'umwe ndigira ndakubonana n'umuntu w'umuhungu. Ngakunesha umuntu. Reka ninomire. Urukundo nkunda umukunzi wanjye. Si tugenda mwibarabara ngo tumane ikidarapo. Ariko mire ko mfise nkunda. Kandi ndakwihanije ntuduse kungora. Adije. Akubwije kuri. Adije please. Adije. Adije. Ujya mukobwa afise abahungu bamusipirika mu mutwe. Nta munsi n'umwe ndigira ndamubona Adije ari kumwe n'undi muhungu. Arabafise bandanya rero. Ariyo rero ubuntu numvise burya bwakare wavuze ngo ujyamye nturonkitira. Yakobo. Wavuze ujyamye nturonkitira. Yakobo. Sivyo. Ukora akazi kawe neza kandi merci sana kwa mumamagariye. Nanjye ndafise rero igikobwa gifise amataka asa n'isondore. Shaka rero ndo kimbabaje sawa bakobwa wawe. Kimbabaje ni Adije kukubera tarama n'umwanya wo kwicara hasi tuyage nawe. Ivyanje ntibibabaye. Mbwira ka kandi wasigaye uravuga. Yakobo tuzoyagonde munsi. Sawa.
oya ubwo se bugenda sigira basi yandi zungurusha rari bijya ndabigwa kukubera iminsi yose wagamburuza sana urabona je na ruguru nije bakunda gutuma kwimba ibijyo ndicaramo nanje nababaye nk'umugende nka wewe sawa harabura kingati ntacyo ibisigaye necyo samana chef nani chef ndamukubwirira sigira yandi merci okay very good and thank aho ndaye hose sindongete adijira gahorura kundwa shaho sinari kuronka nayo okay twatanguye aho njamye sindongitiro iyo ngiye kwibombo ndakubura adija I love you okay sawa twagiye Sumaya Jesus wangu ndagufitiye bishasha mama Adija nabaye mama Adija ndagufitiye bishasha wewe tuliza kwanza ndakubarira murimirije mwino misi kugira chendawo Adija wangira ndamushingize Aisha wana kwa usutwa arasera utoza kutambira amataravu okay sha nano mugenzi wa mbere ntangwe kubibwira mama Sumaya narose umukwe w'ifreshere w'inzobe agororotse vraiment numwisilamu nyene mubizi none hari gushingiza kuba kafiri bikibaho oya mama Sumaya reka umunezero uranyishe asije nzobona abashi itari kiragenze okay gishasha je nashaka kubwira n'icyo oya reka ubusutwa ntiharagira kumenya impuzu tuzoshonesha mbanje ndakubwira gusa urarya umunyu mwinshi wow sawa sasa rero turasubira okay ndamukiriza abana sawa Adi nibiki bitishira hari kibazo okay sawa nzere sawa kaningire mu nzu kwanza nduhuke menda ganira n'abari hanze y'igihugu kwanza wow Shari uri hehe oya ndagukeneye tuyaje Shari wapi numva ndushe ndababaye kandi cyane Shari na kimwe wenda guteka ariko tuyaje sawa ndaje twabonye
Sawa. Sawa ndaje Nibikijo kumenga iyo telefone iraguhabuye. Okay ndaje None ugiye gute ko atacumbwiye? Abaye iki? Nibiki kubabaye ubabaye nani mbabaye Ndashenda kubarira. Jewe muhira numvise amakuru mabi kandi cyane. Sinzi amakuru manze Yari bashaka kunjana ngo undi mugabo nashe. bagomba kugirana ubundi Ndayubwira ntunyumve. sheri nige kubona cyangwa uri kurambeshya nivyo bintu vy'imifino vyo Sheri jensima jani kamere manda kubesha. Kugenda ko ndakubwira nanje mbabaye. okay vugisha ukuri basinye muri kuranjaranja basi Siniko ndakuderanja. Kuko je namwumviye mama wanje. Ariko telefone na n'umuntu amubwira yuko barose umukobwa mu mizima bashaka kunkwesha. Sheri, ibyo byatumye ngira intungu ku mutima. okay nabisheri we n'umuntu sawa nanje mu gihe unkunda ubundi nizere ko bidakunda ni ikigo wanje Sheri ngiye kubaho gute. Nazo. Karibu rero. Karibu. Rero.
hanyuma kwa sister wanje sinigera nawe banza kwanza umbwire ukungene ni accident bari bakubwiye accident bari bakubwiye umuntu mugenzi wawe bibye cyane ko baguhabuye kurya ucusiga nanje umpabuye uranka kumbwira ibintu biriko biraba oya nta accident nimwe yabaye aho gusa nanje gutegera shiri wanje ngiranze kumwereka iwawe uyu nomwe nakubwira ko sumushe ntavyo bivanze okay karibu da bakwita ndimo ati nyene uragenda atana kimubwiye urampabura nyene urasiga ko umutima uje mu kirere oya suko narinje gutegera shiri wanje namubwiye ko nshaka kumwereka iwawe sabe ngomba rero ko ndamubwira aze narinje kumukwereka ni wa mushiri wanje nakubwira wa munsi kumbe wawe ndi wambwira ati ko turajya akajubu hajyanye yaruye nawe nyene kwe ni sawa karibu mu muryango witwa gute none nitwa Adija ni sawa karibu no kuri wisanzure tuvukana turabanye aho kunyene kweli niko tuvukana ni vyiza uri mukuru nawe mutonya ego kweli arankurikira none jo murakundana nyene ndamukunda biri serie biri serie ego no nawe nyine arankunda ari kwibwira sawa bamukundanye ni byiza no kuri n'imyikundanire hama mutubabarire n'akanya kanini twari tumaze amasaha ariko araturega turashobora kuba twogenda tukadasura undi munsi sha murakoze vraiment no kuri jowe n'undi munsi uzomunzanire uzomunzanire rero hama nyene twicare nyene twisanzure nyene tuyage nyene nka bademaye nyene okay hama nawe akazina kawe ni gute navyogira jewe vraiment jewe banyita Eliane Eliane banyita Eliane ntimushiki w'uyu mutipu ni vyiza cane shara amato umerekeje okay rero ndaciye nyene ndamukwereke wandamuherekeze gatoya ego vraiment ngenda ndaragize ngaho gatoya mama nundi musi uzogaruke bye Joe twavugana gatoya araje iminota ibiri gusa ca ndamugusubira sishobora kukubereka itsitari sishobora kukubereka igerageza mugabo ubimenye je urabizi yuko hari imirimo ndongeye mu rushengero kandi urabizi yuko tutarekuriwe guherekeza umuntu agiye mu rindi dini atari uko bazonca mu bintu byose njejwe mu rusengero urumva bizongora guhitamo none ndeke guherekeza ubugeni bwa musazanje cyane nemere gucibwa mu rusengero none gasha wumva ndoca mikameye nyabuna urabyumviye seriye nyene murakunda sister sinari kubwiye wa munsi yitwa Adija iryo zina ryonyene urumva yuko ari igikimezero yambaye zirya mpungu sister ikibazo kiri jewe mu bisanzwe ikibazo ndagifise kandi ntagifise mugabo uraraba ivyigene za muhungu abasilamu none muzoragana gute umva amadini siyo solution gikuru n'urukundo kuba naramukunze sinamukunze ngo nuko ngo ari umumizirima ngo ari iki nawe nyene sivyo yankundiye nizere yuko urukundo rwacu ata ivyo nivyo vyotuma ruhagarara sindavyizeye kanini kubera urabizi yuko mu rushengero mfise ibyo njejwe kandi bizova bimbere ikibazo guhitamwo ngo genda ku bugene bwa musaza wawe canke baguce mu rushengero none wumva ndoca mpitamo iki okay ana yatumye duhura umunsi wa mbere nizotuma tuguma tubandanya nawe kandi ngenda muherekeje araje jowe uravyumvira ko vraiment sawa akakwivye mbwiye
mwana mwiza. Oya. Okay, amarewe wamubwira ndagushikane ngahe nturanyereka muri. Kandi zobukoze. Kweli ngaye. Okay, basi tugume tugenda ndagushikane mu yange ndahagora. Ana muhire Eh. Basi kuri protai uhanyereke gusa cye. Adije. Nasubira inyuma. Sezi. Salo. Wacu sinodamuhira shadekana nuwerekana Kuri kimisi yose namandira urukundo. rekana nuwe sheri. Ariko utashaka kumana umwanya. Kandi nuye ariko avuga wewe. Ndabana n'ibyo wanje nawe wewe. Adije. Umenya yuko ko urukundo ruhangayishije. Rukakubuza amavuta yo Akamagaji nabwerekana n'ivyo uyonye harabana n'ivyo Sheri wanje. ndekane n'ivyo ariko avuga yuko yabuze amahoro kubera wewe. Senda gusabye umbabarire nanje kandi ntumbuze amahoro. Sheri ibindi ko ndabona nibi. Ndikubona ibiki nyene. imisi yose ndagutakambira yuko mama ndagukunda. Sinakabwira wewe. Amarika kugira je ushaka ndamukunda ushaka ndamukundesha ndumva byo ndakubwira rekana n'ivyo yonje urabana n'ivyo wanje. Okay, urumva hari ibi byishumishije. Seri. Nishura ibyo mumejeje kubona ni biki? Kaba kubera iki nawe umeze nkuko. Byemeze gute? Kuko nakubwira rekana n'ivyo yuko nkakunyuma. Okay, none ibyo ujya ni biki? Aguhamagara Sheri, umutima we waramutwaye biki ibintu byinshi bipfuye na. Sheri ugene bamuhuna kubwira muhira bashaka kunshingizanya nawe. Kutabimbya hakirika. Nabikubwira hakiri kare ugeze umwanya wo kubikubwira. Kwashine kumviza ivyo ariko arakubarira. Yo buti urukundo ndagukunda. Ari nawe bijya bibaye. Ntobura kuraka. Kweki nakubwira wumviriza je ukanga kunyumviriza. Byangaragariye ko wasumbishije agaciro urya. Sheri kandi nababaye. Kore basi. Mugabo, Nababaye. nizere ko bijya bintu bitazosubira. None nibijya mu gutesi ndamushaka none umva jerega sije ntuma bigira none ko mbona guma nkurikira niwe nigiya hose. Sheri, ndababaye. Ariko tavyihoze. Nizere ko bitazosubira. Okay, reka gushikana muhira. Mamika. Good. Nga. Kutaje none ko rushingiye. Ewa niruye ndamesera. Ndaje. Ha? Ewe. Sawa. Karibu nukuri. Ewe nashaje nkiri muto wa. Ibidi nirambe jijuguye ndakubwira. Niko sinakubwiriye. Nukuri. Tagize gute nyene bizoguha. Rekana nabigesha rekana nabi. Kuri rero. Ninagiye ku rushengero ndarindira ko duhurirayo ndabura. Mvuze rero tereka nce kwa Eliane ndabe ivyarimo. Sha uno musi nyene nafatiriwe narifise ibihuzu byinshi. Mana byinshi. Ucurasiba gusenga kwe? None gashangire nterega ndubumwe nyene birashika nyene umuntu nyene akikura nk'ubwenge nyene rimwe na rimwe.
mahasha n'ibyo udatunganije ibyo muhira usanga nyene ugumubambagura kuri korosenge ni atari urabona n'amazi ngaha arakunda gukama amazi yose nayo nayamesuje ndayamara ninarindira kuvuma ku mugoroba regaza bayakama rero burya narimvije kuvoma rero nyene musaza we none ageze he ko nakunda kumusanga hano ya musaza nyene n'amabanga wa muntu nkabona byancangamiye urabizi uko twege turabakirizo turabaporo hewe ariko akunzanira uwo mukobwa ngo musheri wiwe ahira jewe nukuri cyo kuvanga amadi yanzaniye umukobwa w'umwisilamu ntumbarire nukuri aho rero bayi asha bayi none bizosha bigenda gute ndabasha bamami mpanura je nukuri nabuze ngene ndabikira none mwarakivuganye jewe nye naragerageje kumwumvisha ndamubwira ati burya shaho uzovyumvire ko neza urabizi uko bashobora kuduca mu rusengero canke urabizi ko nashobora guhombo nyene ubugeni bwa musaza umva nacanganye mugabo kungenda mbona musaza oya ntaco burya rero ndakubwira ntuzi ko idini ari umugabo hajya usanga ujya mukobwa ko yemeye kumukunda nawe azi ko atari umuyisilamu hajya yamukurikiye mu mwanya uzobona aje hajya mu bushengero iwanyu kandi urazi ko bitagoye nyamba batizwa zoca batizwa hanyuma bagire mariage urazi ko ari ibintu bisanzwe sha ujya mu ngo ntashobora guhindura idini ujya mukobwa azoza je ndavyizere kubera bitagenze uko bizogorana kwera sawa none hanyuma nawe gute urazi ica kibazo nakubwira bimeze gute none uzomuhinyisha gute wa muhungu je nabaye ndabangira bakwizima oya reka Eliane nawe ubwo buruhe bwose ugumugira uri umwe ntushaka uwo muzofashanya vre umbonera azomfasha guterura ibido eko we ushaka ndamugusiguriye kandi nsubire ndondore vya bindi uri ivyo wewe ntumuzi Olivier arateka kwa mama wiwe none azoreka gufasha umufasha wiwe bambikanye impeta hariya kwa je nukuri oya ndacakeneye ikindi kiringo wana je ibintu ndiko ndabona ko birasubanya ho nyene nk'ubunye ibintu bya musaza nde byaje byaciye byinjira none wibaza ko oya nukurerega harege nyene umuntu apoperanye ibintu mu bwenge bikaba byinshi kumumengagira sari ndacakeneye umwanya wo kubyiyumvira ko nuko Eliane urumugenzi sishaka guta mu rudu jya muhungu ndamwizeye vrema ndamwizeye nico gituma jewe niyomoye nkaza kumuvugira urabe rero Eliane nk'umufabo kumivre burya rero ndakubwira ngiye kuja ku mavi uje ku mavi usenga yego vrema ngiye kuja ku mavi je ndabibaza imana nk'abandi nawe witwa izina erega ugumye uri nkumi Eliane usanga umengo nta gateko ufise mugabo iyo ubaye umukenyezi uraja mu gihagararo c'abandi bakaguha ijambo nzobisengera mpora numva umugani ngo ingo zirazana iyo numvise uwo mugani nca numva njugumiye we ibyo bintu ingo zizana agashahu oya ntangorane ibyo ni ibintu bisanzwe nyene mu migenzo y'ikirundi urazi ko baca imigani ibyo ni ibintu bisanzwe uno munsi pasiteri byawe byagenze gute umbonera utuvuta twaye twaje dukeya uno munsi twahezagiwe turongera turahezagirwa vrema asha uno munsi ngira ngo urabibona naje kumenga amavuta aracandika yego nukuri ngira ngo wahavuye umusengera ngira ngo birahinduka hanyuma rero Eliane hasi ntevye je nanje kuraba ingene umerewe kweri wasivye kurushingiro kamuga urihuse nawe nukuri urihuse nkubona ari ngene umuntu tuba turatera inkuru Mikaela namusivye muhira nemeye gukatira mu nzira ataranambona kugira ntamfatire kugira ndabe Eliane ivyari imwe rega Eliane ndagukunda ibaze kuba narakugize umugenzi uri nkumi vre nico gituma nshaka ko tuja mu rugero rumwe hanyuma rero dukundane neza sivyo sawa reka ndakurenza imitwe y'inzuzi wakoze kuja kundaba hama nyene musaza wawe nawe umutahure burya arazi ubwenge burya andaza azohinduka sawa
ihagateka mayibobo nifise amahera uyishyira ko kubera ko afise amahera bakurondera sinenda ari mayibobo ndakubwira nakuzamenyesha wanje umutwe ari mayibobo okay sa no problem mbe ndakubwira so wawe ariko akurondera kuri telefone ibyo byo ndazi nduga mimi narakubujije kuzoa mtu ni muravurukana nawe shoma na kilo tuyo wisu nawe ndakubura sindero cyangwa umusazi wese ndiyo kameye no wo ndarushe kubera isanda rushidiyo kandi bya yakubo wenda tazi umutawu nyako bya wenda genda tuvimande yakutuniki urabona ibi bintu mvuye gusuma ubwire n'ingoga unyari kumfasha tamwira sha tamwira chore genda kwiporota ako gakobwa kashushe nk'isukiye isuti yashura shezekana nicyo kigubi cyo kirofuko genshi bamufise umukozi adakomeye washera umbe zero kumunsi umugeze kuno yaragutse kweli twarahuye mu nzira ndiko ndirengana bari kumwe na mama sinzi ko ni mama wawe bari kumwe n'umumama nk'uko avyibushe bamutse nk'abagiye gusoma ca turahura bya mukozi wanyu ntageze haranuka ngo yunguta ngo azumvuna ari mama wawe uti ari mama wawe si mama wawe mumboga namubonye mwizanye ni munini nk'uku simubujya mukozi muze mumwiruka asherekana n'ibyo ujya mukozi amashari indi porogaramu kubera urumva yuko papa nkeneye tuzosubira ryari uyundi munsi tada kuvugana kuri phone rero nsezere cyane ndagwereke bituzina mbisire yego ndasire time sineme sineme ayo time ndashabu bye